abakera bari bazi ubwenge, bari bazi yuko igitoki kigana kikavamwo inzoga. Mugabo kugira ukigane wateza kuba ufise ubwato, bagaca baza ubwato, bagacamenya ko batara mu nkono, bagacabumba inkono, bakabya kushira nk'uruberero. Muri ubwo bwenge bari bafise, bakamenya bati tuzorima, reka dukora isuka. Abakera rero bari bazi ubwenge, mugabo abazungu bamaze kuza bace baducurika ubwenge. Ntitwasubiye kwikorera isuka mu Burundi, aha nivyo tugira dusubire. Aha turiko tugira ubutare kugira dusubire duhingure. N'ahandi baraduhenda bakavuga ngo bazoduha imfashanyo. Umuntu aguha imfashanyo c'umuja wiwe, avyo munsi none. Utigaburira ntiyigaba. Twebwe rero dutegerezwa kwigaba tukigaburira ni wacu mu Burundi. Ubu rero dutangura rero gukora tubandanye umuvuduko turiko kugira ngo turonke umusesekara. Mwige kuziganya, uronka ibihumbi 50 ucujana hajya muri microfinance, uronka ibihumbi 10 ujana, wewe uza ukurayo gusa ukeneye kugura umunyu ko bindi mwisoromera munsi y'urugo ntimupanze. Hanyuma rero natwe turiko twita ku rutare kugira ngo igihugu kironke ico gishora hanze. No butare rero dushaka tubushore kugira ngo none mwe ntimwonezerwa mugiye mubonera barabara sigari kaburi. None amahera avahe saha nyene ava mu butare, kubaka ibitaro vyiza, tukubaka amashure meza, tuhagira amabarabara, tukabaha amazi meza mwese. Umuntu ntarinde kugenda urugendo twavuze yuko mu 2040 nta muntu azakigenda iminota 10 agiye kuvoma, kirazira uzobuvoma hagufi yawe. Umva ho hose rero turiko twita ku rutare natwe kugira ngo ubutare tubwimbe, tubukore neza, tubushore, dushobore kuronka amahera yo kubaka ayo mabarabara, kubaka ayo mashure, kubaka ibitaro. Nico gituma mubona rero ntituryama abaga. Ntubona ko naje no kwirabira kugira mbone ko bari ku kivi, kugira ndabibone neza. Rero ico no basaba, hari ibintu vyitwa fraude, nivyo bidukenesha. Kirazira ikintu cy'igihugu kigiye hanze kiba kigiye kuzana amahera mva makungu. Mugabo ntagenda abwire kirazira gukomeza umwasi, umugaburi yacagira inguvu zo kugirira nabi. Mwese rero mwumve yuko kirazira ko ari ikintu cy'igihugu gisoka hanze kidashotse kigiye kuzana amahera y'agaciro. Kugira ayo mahera y'agaciro natwe tuje kugura ibindi tutihingurira ngaha. Igikuru no gukora amahera, nta mana yigezire mihera. Nico gituma muri Bibiliya handitse yuko amahera ukayakoresha nabi niyo soko y'amabi yose, kubera si Imana yaremye. Ntuzucambirwe ikintu Imana itaremye. Imana yaremye isi kugira ngo uyirime uronke ivyo ufungura, yongere igutunge.